Nshuti bavandimwe mukomeza kudukurikirana kuri no channel ya TV Agakiza, reka ndabaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka ndabibutse ko wari umwanya mwiza wo kurikirana ikigwa dusanga mu gitabo cy'Indongozi yo kwiga Bibiliya. Ubu twaba tugeze ku munsi ugira gatatu, itariki 16 Ruheshi mu mwaka wa 2020. Ikigwa rero cy'uno munsi kiba gifite umutwe w'amajambo uvuga ngo hangana n'ibikurusha uciye bugufi. Hangana n'ibikurusha uciye bugufi. Mbega ni gute ibikurusha ushobora guhangana nabyo mu guca bugufi? Aha no mu buzima busanzwe tifashije akarorero, umuntu aciye bugufi ni umuntu yoroheje kandi n'umuntu ategera, n'umuntu yaba yiteze kumva ibyo abandi bamubwira, n'umuntu ico abwiwe cyose aciga ko buke buke hanyuma akarondera kugitahura, n'umuntu aba anyotewe gushaka kumenya ikintu. Mu guca bugufi rero birashobora gutuma umuntu yunguka byinshi mu ijambo ry'Imana. Aha umwanditsi yarakoresheje amajambo meza cyane aho yavuze ati akamenyero ko gusaba mu guca bugufi niwo mushinge wo gukura mu bumenyi. Akamenyero ko gusaba mu guca bugufi niwo mushinge wo gukura mu bumenyi. Aha turashobora kwifashisha isomo dushobora gusanga muri Zefaniya igice cya 3 ku murongo wa 12 aho havuga hati ariko nzogusigamwa abaciye bugufi n'abanyarucari, abo nibo bazokwizigira izina ryanje jewe Uhoraho. Bisigura ko n'Uhoraho ubwiwe atahura neza ko abantu baciye bugufi, abantu bicisha bugufi biborohera gutahura ijambo ryiwe, kuko ntabwo bazana kamere zabo, ntabwo bazana ugushaka gutahura ibyo byabo bifuza, aho kubaca bugufi bakifuza kumenya icyo Imana ishaka kuvugana nabo. Muri rero kwa guhangana n'ibitugora n'amasomo atugora gutabara mu ijambo ry'Imana, igihe umuntu aciye bugufi akegera Imana akayibwira ati Imana ntaho udishaka ko ntahora mu ijambo ryawe, ntakeka Imana iramuha gutahura, ntankeka ko Imana uyu mutima iwubona maze ikawishura. Aha muri kino gisomwa nyene umwanditsi hari n'andi majambo yakoresheje avuga ati sorry. Aha mu gitabo cy'Indongozi yo kwiga Bibiliya hariho amajambo meza cyane umwanditsi yakoresheje ushobora kwifashisha, kandi avuga nti abo bose bazokwitura ijambo ry'Imana bashaka kuyoborwa bakazanana umutima urondera wahisemo kumenya amajambo y'agakiza, bazotahura icyo ibyanditswe bivuga. Ariko abo bazoza bashaka kumenya ijambo bakazana umutima utanyurwa, bazosubirana inyuma umutima ataco waronse. Uhoraho ntazovugana n'umutima ataco unezwe. Amurumva neza ko Uhoraho yama yifuza ko abantu guca bugufi tukamwereka ko ari washoboye byose, kugira ngo aduhaze ibyo agomba ko tumenya, aduhereze ibyo agomba ko tumenya. Mu kigo rero cy'uno munsi hepfo hariho ikibazo baduhaye gisa nkaho kirangiza. Ni kibazo mu by'ukuri kitari mu ntumbero neza ya kino kigo, ariko uburyo umuntu yocishura biri mu ntumbero ya kino kigo. Baratubajije bati ngo mwebwe abadventiste b'umunsi w'indwi mwokwemeza gute neza ko muri mukuri kubyerekeye isabato, kandi ko kanaka wundi atari mukuri? Iki kibazo ni ikibazo gihanze isi cyane, ni ikibazo kigoye abantu benshi cyane, ikibazo cy'isabato. Rero ni n'ikibazo kenshi gikunze gutuma abadventiste benshi bazira abantu kwinjira mu ishengero ry'Imana. Kubera iki? Uburyo bacishuramo ni uburyo bakoresha amanyama, ni uburyo bakoresha nko gucira imanza abandi bantu. Ariko ikigo twize no munsi guhangana n'ibiturusha mu guca bugufi, igihe uciye bugufi umuntu akubajije kino kibazo ukamubwira ati mbega wowe nkundira ko dusoma mu byanditswe byera, mbega uremera iki byanditswe byera bivuga, ugaca bugufi mu kumwishura, arashobora gutahura neza icyo ushatse kumubwira, maze nawe muri ko guca bugufi kwawe akaronkeramo inyishu kandi nawe akiga. kuko ntabwo umuntu aza kuguhaririza mu gihe nawe wamuvugishije mu rupfasoni, mugamuvugishije mu guca bugufi. Rero novuga nti iki kibazo
umuntu mu kucishura byo musaba guca bugufi koko agashika ku musaraba hama kugira ngo nuwe agiye guha inyishu nawe yoroherwe gutahura amajambo agiye kumubwira. Reka rero turangize ikigo cy'uno munsi babwira nti nakumbasabira nti Imana ikomeze gukorera mu mutima buri wese kugira ngo ducishwe bugufi bikunde dushobore guhangana n'ibiduhanze na cyane cyane tume dushobora kumenya amajambo menshi y'Imana muri kwa guca bugufi kwacu. Imana ibahezagire. Kwizina nitwa Nimpaye Jackson abandi mwene so umushinga wa munsi w'indwi ukanyosha usenge itandara kizima sega w'amahanga. Turagushimiye cyane kuri kano gahekeza none waduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe. Turagusabye ngo uturonse impemu wawe yera ntaryo aduhe guca bugufi igihe dusoma ijambo ryawe. Impemu wawe yera dutahuze muri kwa guca bugufi kwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.